kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Zaburi ya 22 umurongo wa 25. Zaburi igice ca 22 umurongo wa 25 handitswe ngo, ishimwe ngushimisha mu ikoraniro ryinshi riva kuri wewe, nzoshitsa amasezerano nagusezeraniye imbere y'abakubaha. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kuradukurikira, namwe mwese mudukurikira muri benshi, nje kukwibutsa yuko ishimwe ushimisha uhoraho riva kuri we nyene. Niwe soko y'ishimwe, niwe ntumbero y'ishimwe ryacu. Ndagusengera ngo agukorera ikintu uronka ishimwe rivuye kuri we, agukorera ikintu ishimwe risubire kuri we. Imana ishimwe cyane. Ndasubiyemo ngo ishimwe umushimisha, ishimwe ndamushimisha mu ikoraniro ryinshi canke mu ikoraniro ritonyi riva kuhoraho, riva kuri we nyene. Uhoraho agukorera ikintu muri uyu mwaka, uhoraho agukorera ikintu muri iyi ndwi, uhoraho agukorera ikintu muri uku kwezi, uhoraho agukorera ikintu muri iyi minsi, uronka isoko y'ishimwe, uronka aho utangurira gushima, aho wari umaze iminsi urira, aho wari umaze iminsi wihebuye, aho wari umaze iminsi wibaza, aho wari umaze iminsi usenga. Uhoraho agukorera ikintu uvuga uti ni ukuri iri shimwe rivuye kuri we nyene kandi risubira kuri we. Igituma mvuga ngo risubira kuri we canke ritumbera we, muri Bibiliya y'igifaransa bavuga ngo tu es canke tu seras le sujet de ma louange. Niwe akubera isoko yo gushima, mugabo kandi niwe akubera intumbero yo gushima. Nuwo Imana yo bakoresheje umushime, ariko hirya yiwe uraba Imana amukoresheje, kuko ikoresha uwigomvye. Ijambo ry'Imana ravuga ngo azokoresha n'amabuye. Yarakoresheje n'ibikona kugemurira Eliya mu gihe c'ikigoyi. Hirya y'uwagufashije uwo ari we wese, hirya y'ivyo washoboye gukora wewe nyene n'amaboko yawe, mu kudandaza bikagenda neza, mu kwiga ukamenya, mu gukora ugatera imbere, ico washoboye gushikako ico arico cose, mu guhiganwa ugatsinda abandi, ico arico cose, uhoraho akubere intumbero yo gushima, kandi asubira kubere n'isoko yo gushima. Mukundwa uri kuribaza uti mbega ibintu nzoyivamo gute, uri kuribaza uti nzosubira gushima, wowe ukumbuye gushinga intahe, wowe ukumbuye kubarira abandi ivyo uhoraho akora, kuko uyu mwanditsi wa Zaburi ashobora kuba yarameze nk'uko umerewe, wowe ukumbuye kubarira abandi. Reka ndagusomera ivyo yavuze ku murongo wa 22. Nzobarira bene data izina ryawe, nzogutazirira hagati y'ishengero. Yemwe abubaha uhoraho mumutazire, n'umurongo wa 23. Yemwe ruvyaro rwa Yakobo mwese mumuhimbaze, yemwe ruvyaro rwa Isirayeli mwese mumutinye. Umva rero aho isoko ryo gushima riva, canke intumbero yo gushima aho iva. Ku murongo wa 24 muri Bibiliya y'Ikirundi, mu zindi ndimi hari aho usanga ari umurongo wa 25, avuga ngo kuko atagaye canke atanse urunuka amarushwa y'umurushwa, kandi atamuhishije mu nyonga hiwe, ariko amutakambiye yaramwumvise. Hari igihe uca mu bintu wumva bishisha, binuka, bimeze nabi, bikugora n'ingene wibarira n'umuntu mwari musanzwe muyaga ngo agusengere, kuvuga uti ibi vyo ndabisobanura gute, ariko uhoraho ntiyavyanse. Kubera ivyo ko atavyanse, ko atagukengereye mu marushwa warimo, hamwe wumva uri umurushwa ugowe biteye ubwoba, uvyibuke uvuga uti ni wowe soko y'ugushima kwanje. Ishimwe ngushimisha mu ikoraniro ryinshi riva kuri wewe. Imana ishimwe cyane. Nawe ushitse amasezerano wamusezeraniye, hamwe avuga ngo Mana niwankiza iki kintu nzokora iki, Mana niwanzigama nzogushima, Mana ndakwemereye ko uyu mwaka nzokubaha, Mana ndakwemereye niwankura muri ibi sinzosubira gusamara, sinzosubira gukinisha icaha, sinzosubira
kwivanga mu bitandaba, sinzosubira gupfa kuvuga ivyo nigombeye, guhuruduka ngo nkore ibisunitswe n'ubwenge bwanje gusa canke n'ivy'abandi bankwegeyemo. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, ikubere isoko ryo gushima, ikubere intumbero yo gushima mukundwa, uneze guhimbagwe, indirimbo shashe subira idudubizi wawe, intahe zicana cane ko habeho uruja n'uruza rw'intahe mu rugo rwawe, mu muryango wawe, mu bugingo bwawe, mu mutima wawe, mu vyiyumviro vyawe, mu bwenge bwawe, mu mubiri wawe, mu bagukikije, mu bagendana nawe, bakumenye nk'umuntu yuzuye ishimwe, nawe ubabarire uti uhoraho niwe soko y'ugushima kwanje, niwe shimwe rivako, niwe riturukako, kandi niwe risubirako. Imana ibahezagire, murakoze kudutega yombi, kandi mushishikare gushima uhoraho. Murakoze.